turabaramukije mwese bakunzi b'ikiganiro haracyariho ibyizigiro. Amahoro y'umwami wacu Yesu nakomeze kubana namwe, mwarahizegiwe cyane gose. Turabaha ikaze mu kigwa cyacu cy'uyu munsi kuri pariti ya kabiri ya cyacigwa twatangira. Twaravuze muri video y'ubushize ibintu bishobora gutuma urugo rubiha, ariko ruca tubasezeranira ko tuzababwira ibintu navyo bishobora gutuma urugo ruryoha. Mbere yuko rero twinjira muri abo mapresipe, nashaka dusome Imigani 14 umurongo wa 11. Aravuga ngo inzu y'abanyakibi izoheneberezwa, ariko urugo rw'abagororotsi ruzogira umugisha. Inzu y'abanyakibi izoheneberezwa canke izokugwaho canke izohona, ariko urugo rw'abagororotsi go ruzagira umugisha. Hari ibintu rero iyo umuntu yabikoreyeho bishobora gutuma urugo rwiwe ruryoha, rukaba rwiza, mbere rukamera nka paradizo. Birashoboka ko wagira paradizo ya hano kwisi. Burya urugo rwiza ni paradizo ntoya ya hano kwisi, ariko urugo rubi ni kuzimu kwa hano kwisi, ni kuzimu kutoya kwa hano kwisi. Aho birivuga ngo kubana n'umugore w'ingare ngo bisa no kwibera mu ishamba, bisa no kwibera mu ishamba. Kandi ngo umugore w'akazuru ntabwo ari we yubaka. Mu yandi majambo, ntabwo urugo rwiza rwubakwa n'abantu beza bafite igihagararo, bafite balance nziza, basa neza canke bavyibushe canke bato bato. Urugo ntabwo rwubakwa n'amashure, urugo ntabwo rwubakwa n'uburebure n'ubunini, kandi ntabwo urugo rwubakwa na experience, ariko rwubakwa na bino bintu ngiye kukubwira. Urakeneye ko urugo rwawe ruba rwiza, rumera nka paradizo, urakeneye gukurikirana kino cigwa. Nimba ari rya mbere uje kuri no channel Haracyari Ibyizigiro TV, nagira ngo usabe ugire subscribe, wongere upartage ino nyigisho ku bandi bantu, ugire na like n'ibino nyigisho yikunze, wongere wandike no muri commentaire. Imana ishimwe cyane. Hari ibintu rero byatuma urugo rwawe ruryoha, rukamera neza, rukamera nka paradizo, ukanezeranwa n'umufasha wawe n'umugabo wawe Imana yaguhaye, maze ibintu bikagenda neza. Ikintu cya mbere ukwiriye kumenya nuko Imana ariyo yubaka urugo. Birivuga ngo iyo Imana atari yizigama igisagara, abakinda bakizigamira ubusa. Usonye mu Migani 19 umurongo wa 14, reka tuharabe 19 umurongo wa 14, avuga ngo urugo bo nitunga umuntu abiragwa n'abavyeyi, ariko umugore aciye ubwenge amuhabwa n'uhoraho. Bisigura ngo umugore w'ubwenge cyangwa umugabo w'ubwenge muzabana akaramata, mwiza umwizigirwa, ntabwo uzamuheshwa n'amafaranga n'ubwiza n'imbaraga n'imyitwarire, uzamuhabwa n'Imana. Bisigura ngo urugo rwiza ni Imana igubaka, ntabwo ari ama experience, ni Imana yubaka urugo. Urugo rutari mu Imana, nubwo rwaba rurimo amafaranga, ntirushobora kuba rwiza. Urugo rutagiramo rutagiramo Imana, uko rwaba rumeze kose, ibyaba bihari byose ntibishobora gutuma urwo rugo rumera neza. Igituma urugo rumera neza, rwubakika rugakomera, ni igihe urwo rugo rwubatswe n'Imana. Ndabaha akarorero, ndabaha urugero. Hari ingo nyinshi zitubatswe n'Imana, ariko zubatswe n'ibyifuzo. Ugasanga ibyifuzo ibyo byubatse urwo rugo kubera gukunda amafaranga, ugasanga wubakanye n'umuntu atari kubera umukunda, ariko ugasanga wubakanye n'amafaranga. Turafise abantu bubakanye n'amafaranga, bubakanye n'ubwiza, bubakanye n'ubwoko, bubakanye n'imiryango, batubakanye n'urukundo, atubakanye n'uwo muntu kubera ko amukunda, yubakanye nawe kubera ari mu diaspora gusa, kubera yumvise ko ari uwo hanze, agaca yubakana nawe. Nta rukundo ruhari, ariko akunze amafaranga. Urwo rugo ntabwo rushobora kumera neza, urwo rugo ntabwo rwubatswe n'Imana, rwubatswe n'ibyifuzo by'umuntu. Rero ikintu cya mbere gishobora kubaka urugo ni Imana yonyene, niyo yubaka urugo. Ahari amahoro, ahari umunezero, ahari urukundo, nubwo ho buri modoka, nubwo ho buri inzu, ho buri amafaranga, ho buri gitanda, aho hantu hategerezwa kuba amahoro, hategerezwa kuba ubugwaneza, mu gihe urwo rugo rwubatswe n'Imana. Ariko urugo rutubatswe n'Imana, nubwo rwagira amafaranga, rwagira buri kimwe, ruzama mu nduru, ruzama mu ntambara, ruzama mu byago. Niyo mpamvu no munsi
iriko haraba amadivorce atandukanye. Ni kubera ko ingo nyinshi ntabwo ari Imana izubaka, ni ivyifuzo vyubaka ingo. Igihe rero ubasa urugo kubera amafaranga ya mugabo akamushirana, muzaca mugirana, muzahita mutandukana. Niba wubakanye n'urya muntu kubera ubwiza, muzaca mugirana, muzahita mutandukana. Umuntu umwe yubakanye n'umugore, n'umuntu aheruka kuntera iyo nkuru, ariko akumwira iyo ntara, yubakana n'umukobwa. Sasa rero baremeranya, baravugana. Umukobwa aravuga ati njewe ndi isugi, nta muhungu ndigera ndyamana nawe. Mungu nawe aravuga ati nanje mu vyifuzo vyanje, mwisengesho ryanje, nabwiye Imana ko zabana n'umukobwa atigeze ahura n'abandi bagabo canke n'abandi basore, yarinze ubusugire bwiwe. Arangije umukobwa arambwira ati nukuri humura, njewe wandose washitse. Bamaze kubana, wa muhungu asanga ivyo wa mukobwa yamubwiye ntabwo ariko bimeze. Agiye kureba mu nda asanga ari inkovu, kumwe umukobwa yaranavyaye, avyara kuri cesarienne, afise n'umwana. Rero urwo rugo rwaciye rugira, babanye ukwezi kumwe, wa rugo ruca rurasambuka. Umugabo vyamunaniye kubakira kuri ico kinyoma, cyavuga ati umuntu yambeshe kugeza hano, nta kindi kintu conyemeza ko n'ibindi navyo atabimbesheko. Urwo rugo ruca rurasenyuka kubera ko bari kubakiye ku kinyoma. Ikintu ca mbere cubaka urugo ni Imana. Niyo mpamvu igihe cose mu rugo rwawe hari ibintu bitameze neza, bwira Imana yawe, hamagara Imana yawe kugira ngo yiyerekane muri urwo rugo, kubera nta kindi kintu cubaka urugo atari Imana. Icya kabiri ni urukundo. Uvuga ati urukundo. Icya kabiri cubaka urugo ni urukundo. Iyo habuze urukundo, bene data, urugo uko kwaba rumeze kose, habuze urukundo, urwo rugo ntabwo rushobora kuryoha. Ikintu kiryosha urugo kikarugira paradizo, kigatuma urugo ruryoha, rukamera neza, rukagira ibyishimo, ni ikintu bita urukundo. Urukundo rurenza ko muri byose, urukundo rwizera byose, urukundo rwihanganira byose, urukundo runezeranwa byose, urukundo rurihangana, ntirugira ishari. Ahantu hari urukundo, Abarundi baciye umugani ngahari urukundo canke ubumwe gagasato k'imbaragasa kifuka batanu. Ahantu hari urukundo murashobora kuryama ku kirago ariko mukumva na amahoro. Ahantu hari urukundo umugabo aje atarasi afise umwakira neza, kubera ntabwo mwahujwe na rasio, mwahujwe n'urukundo. Ahantu hari urukundo ibintu byose bigenda neza. Urugo rumwe rukundo murashobora kurya ubugari mukabukoza irengarenga, ariko kandi amahoro akaba ari furu, ibintu byose bikagenda neza. Ahari urukundo ntabwo mubabazwa nuko muba mu nzu yo gupanga, ntabwo mubabazwa nuko mudafise biriya na biriya. Hariya uzi ko hariya abagore bafata abagabo ku mashati iyo hageze ku minsi mikuru ngo babagurire impuzu, babagurire imyenda mishasha, kandi izindi baba bazifite. Ugasanga umugabo ntagira n'akazi, arabizi nawe gatakagira. Arega hariya abagore barungika abagabo kwiba, barungika abagabo gufunga ibiwani. Wereka aravuga ati madame, nimushira ibijumbu ntaza kunyakira, no musi mwijoro ntakiri bube. Ugasanga umugabo ahise ararya amadeni hirya no hino, ejo ukumva bamufunze, kandi ntibamufunze, bamufungiye amadeni kubera wewe. Hari ahantu nigeze kumva umugore yafungishije umugabo, aza amusanga muri gereza, aza kumusabirayo rasiyo. Ibaze uwo mugore afungishije umugabo, amusanze no muri gereza, agiye kumusabirayo rasiyo, kandi uwo mugabo yarayitanze kubera abana. Aravuga ati abana banje ntibapfa n'inzara, nimba yarinzaza kusaba rasiyo, reka ngira icyo nkora, tigenda kwa naka akumera ibi n'ibi, ugenda utekera abantu. Bene data, ikintu cya kabiri cyubaka urugo kinarugira paradizo n'urukundo, ntabwo ari amafaranga. Bakobwa mutarashaka, mbahungu mutarashaka, mwireba amafaranga. Abasore buno munsi n'abakobwa buno munsi mutabonye abadiaspora umengo ntimwakubaka. Mushaka kubakana n'abafisi ibyuzuye, mutazi karama yabyo. Rondera umuntu muzaronderana, nimba ni byiza. Nuronka diaspora ari Imana yakwandikiye, ari urukundo, ni byiza. Nuronka wavuye hanze afite inzu, afite amafaranga, ni byiza. Ariko nubuhujwe nawe kubera ayo mafaranga, nubuhujwe nawe kubera ari umwana wo mu bakomeye. Oya, huzwa nawe kubera urukundo. Urukundo bene data nico kintu cya kabiri gishobora gutuma urugo ruryoha, rukaba paradizo. Reka ndangiriza aho ngaho, nafise ibindi zababwira muri video y'ubutaha. Niba ari ryambere dukurikiranye kuri no channel, reka nkwibutse kugira
subscribe cyangwa sabone, mwibutse kugiye gusangiza abandi, kugira partage ku bandi bantu kugira ngo bashikirwe nino nyigisho, kandi ugire like niba wakunze kino cigwa, wongere wandike no muri commentaire. Imana iguhezagire cyane. Birashoboka ku rugo rwawe ibi bintu byabuzemo, birashoboka ku rugo rwawe wenda rurimo intambara, imivurungano, urukundo rwarashize. Reka dusenge Imana yongereza urukundo mu rugo rwawe, ndetse Imana yongere ikomeze ingo zari zigiye gusenyuka. Data, mu izina rya Yesu ndasenga uyu mwene data, birashoboka ku rugo rwe rurimo umubabaro, agahinda, nta byishimo rurimo. Mana, ndasenga uzana amahoro, uzana urukundo, umunezero, ibyishimo muri runo rugo mu izina rya Kristo Yesu, amen. Mwarahezagiwe cyane. Wifuza gusengerwa ari kibazo ufise, twandikire WhatsApp niyi +257 65 986 540. Mwarahezagiwe cyane.